twavanye kure, so far away, so far away. Bose bamciye amazi nkubitamwe inoti none aratagase. We ushaka inana utazi amahera yahaboneyeyo. We ushaka mumbebe utazi dora ryahashiye. Hakumutwara yoba troisième guerre mondiale. Yes. Hakumujana général no chamba caporale. What's up guys, ndabaramukije all the way from Burundi, all the way from Rwanda, aho muri hose ndababwira ko ndabakunda cyane. Ni the brave umusesanguzi once again the mic behind the camera mu gihe hari social boy social mix. Ndakwibutsa utaragira subscribe, ikole like, share na comment kugira ngo tubandaye tubaha ama exclusive interview muri Buja Flavor ameze neza cyane. Ndakuzanira babandi utari bwumve, babandi bafite tara zitandukanye ariko bari binyegeje ahantu bariko baraza pori babereka ati hajya natwe turashoboye. Uno munsi nabazaniye umutipe umugangi ameze neza. Abenshi muri ko muramwumva mu ndirimbo ariko ni muzi neza ko ari uyu nazanye. N'uyu ariko bikora bien. Afite indirimbo irikira kartona mwino minsi. Kumbure uramaze kuyumva ku radio, kumbure uramaze kuyumva muri club ariko iravuga ariko nuzi nyeneyo. Nuno mujama bibaza ko iyo ndirimbo ari inde. Ari yahe irikira kartona by the way ngaha muri town ariko benshi ni bayizi. Yes, turashaka ko tutazi tumwakire. Ni bro ni fresh ga bro. Meze neza cyane. Narivuze ngo ni bro. Hajya ibintu byose n'ama bro. Ni bro kabisa. Yeah. Yes, ndago ikaze kuri Motivation Plus Media. Muragize neza cyane ndabashimiye. Yeah. Nibaze ko gowe neza. Meze neza cyane ndadundega kabisa. Yes, ariko mbona umengo urakanye turashakuze uzene kana. Uzene kana ngaha mu muhogo tukumve kwanza. The first time ngaha kuri Motivation. Mfite umwana yeguma Nikiana Viviana atandukanye na Juliana, ni nyambo ya mama ukimutizama ararenze. Yeah. Maso y'inyana kado y'Imana ndamukunda you. Baramubona bagahabuka ku mata yiwe bagahubuka kubifuza kumutereta umeze ariko barakahota fata ku gapoze imiryango close umubebe ni gwanje fata ku gapoze imiryango close umunana ni gwanje ali jolie ma belle c'est ce qui elle est ali jolie ma belle c'est ce qui elle est. Oui, vraiment. Simbeshe niwe Selma. Yeah. Vraiment. Simbeshe niwe Selma. Afite vibe. 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 Afite vibe. Yeah. Vibe. It's your boy King Baba. King Baba. Umeze neza. Ni indirimbo nziza cyane yitwa Vibe. Merci beaucoup. Watuzaniye iriko ivyifatamwe neza by the way. Yeah. Yes, hajya King Baba no mutipe wahe presentation kwanza kugira ngo tukumenye. King Baba no mutipe avoka imakamba mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake. Ya akaba ari umuririmbyi w'umurundi. Ya ari no town Bujumbura kumvo z'ishure no muziki. Neza cyane utubiye kuri umuririmbyi kandi ukabura umunyeshure. Mbega wigahe umuntu agukeneye gusangahe? Je niga kuri Université du Burundi kuri UB ari ya Mwirohero. Yes. Yeah. N'abapore babijemo muri industry. Abapore cyane. Hejuru cyane. Neza gose. King Baba urumwe mu baririmbye navuga yuko bakimota ubushasha. Batuzana ibintu bishasha. Ariko mbere ko ndakubaza ku iyo ndirimbo Vibe, ndashaka kumenya kwanza. Ndashaka kumenya kwanza ikintu kimwe gusa. Mbega akazina ka King Baba kavuye. King Baba izina ryavuye mu quartier. Ni izina natoye nkiri muri quartier banyita baba uko so canshira ko King Baba hama ndaginjira mu muziki.
Yes, King Baba ni izina watorewe ku gatumba wakuze witwa bien sûr. Uraje n'indirimbo vibe mwino misi iriko ivyifatamwo neza cyane. Ubwa mbere na mbere kadakubwira ni felicitation kapsi indirimbo iri kwije neza cyane. Ni indirimbo iri kiraza muri Buja Flavor iri gikundwa n'abantu benshi. Ndashaka kumenya aho nyene. Ukisohora wari muri mood imeze gute? Eske ni vyakubayeho ni true story cyane? Ivyo naririmbye muri iyo ndirimbo ntabwo ari true story ariko nayivuze ndabifitiye amarangamutima bindimwo ni ibintu bikunda kuba ku bantu naje ubwanje bishize vyumba ko ariko ntavyo nshaka kuko vyombabaza cyane nayanditse nimagina ko hari abantu bashaka nyene kubikora kuri jewe nubwo atari jewe vyariko birabako ariko nubu ndazi biriko biraba vyama vyabaye. Yes, ndashaka kunshishiriza mu gaho kajya kantu ati umwana naramusize mu mitahe nawe ushaka kuza gutora. Twavanye kure so far away bose bamciye amazi nkubitamwe inoti none aratagase we ushaka inana utaza amahera yahahoneyeyo we ushaka mumbebe utazidora ryahashiye hakumutwara yoba troisième guerre mondiale hakumujana general no chamba caporal yo shinara popira yes is mine ni gwanje kabisa neza kweli. guys nababwira dushigikira impano nga mu Burundi zishoboye murumva King Baba numwe ari karazana imitima y'abantu benshi ako bagutwara inana yawe wovuhindura grade men amapete yokoroka nkabikindi kintu mugo umwana ndamugumana troisième guerre mondiale no itanguza man murazi man je bintu vyama vyabaye mutanga umuntu bro nawe ushobora gutora umwana mana bose bamuciye amazi babona umenga ntacyo yovamo ntacyo ariko ukamubona tuyu arashobora kumbera ikintu ukamubonamo potentiality gikomeye cyane ukamukubitamwo imitahe kazona umuniga avuye hariya ntazi n'ivyabaye ntamwe kuza yisifuzaga man yatara gusa ni somo ndazi indirimbo zo kwigisha benshi. Uwo ni King Baba ariko atubwira amajambo y'indirimbo igize vibe hajyaga bro ukisohora antuka yari indirimbo imoto bushasha kandi nawe uri mushasha muri game bien sûr nawe ufite indirimbo zibiri wari umaze gusohora wabonye feedback imeze gute mu bantu ga bro? Feedback yabaye nziza cyane nabonye abantu banyakiriye baravuga ati welcome in game urabizi urashoboye ejo canke ejo ushobora kuvamo ikindi kintu gikomeye indirimbo bayakira neza ama media arayivuza promoters barasupportinga n'abandi bantu ntazi benshi barasupportinga haba barimvyi bagenzanje nivyo shimira Imana cyane neza gose. Twayibonye kuri stat ndetse no ku rubuga rwa D1 asanzwe akorera akavuga ati this guy is very talented, you have to support him. Ndashaka kumenya mwari musanzwe muzinanye cyanke niwe yakurondeye ivyagenze gute men? D1 novuga ati ntitwari tuzinanye bihagije ariko twarayaga tubisanzwe nkamusaba impanuro tu comme ça mugo munsi ugeze sorry nabonye anyandikira arambwiye ati ndungikira ka video k'indirimbo yawe je sinenzi ko no kumushikira yamushikiriye ndatangara navuga ati ikumbe yayumvise ndamuha mbona arampostinze ndamushimira cyane n'abandi batandukanye bamustinze harimo nka Team Master Music ndavuga Master Lende n'abandi baransupportinga n'abandi baririmbyi batandukanye bashoboye kumfasha ndabashimira cyane abagize akigoro ko gufasha umuntu nka jewe nyiri hasi mugandazi sinzo maramaza tu. Aho nyene waravuze indirimbo yitwa Vibe urayiririmba bien uravugamwo the content ivuga kuri baba type baza gutora abana batazi imitahe yabagiyemo abayitanze bajya rero bajya nibo bonakaniye ko cyane nibo nakaniye iyo histoire ndashaka ko ivuga amajambo make uyitubwire y'indirimbo oya mani jewe kunumeze ndamuse nakunze je ndirekura cyane ndirekura ntacyo nokorera umukunzi wanje mugihe namukunze rero nk'umuntu nk'uwaciye aza atazi iyo twahereye atazi iminyuro twanyuzemwo kugira ngo tube turi aba tubona aya masaha
ndumumenga ntitwokorohedaniriza ntitwomererana neza ego troisième guerre mondiale bagabo noca ndayitanguza kwe troisième guerre mondiale ntira mugayo ciwa wallahi ku mwana wawe bro hajya rero abatipe bavuze bati King Baba kabisa waturirimba ibintu twabayemo nubu rero ndagutera story bige ako kanako naya masaha baguma banyandikira ego man wamvugiye ibintu man wamvugiye ibintu aho nkoze ku mutima kweri jama byabaye byinshi cyane yari indirimbo ihagaze aho hantu neza gose hajya King Baba vibe ukisohora wari witeze kiza kumenyekana ku maradiyo no ku ba promoters nka kujya je kubganje nari ndavyiteze ariko hari hasigaye gusa abantu bajajinga tu bavuga ati birakwiye canke ntibikwiye ego ako nashima Imana nk'isohora gusa coming soon nk'isohora coming soon ko nasohoye harahera de jour indirimbo itarasohoka nabonye abantu benshi banyandikiye cyane abwira abatipe twari kumwe ati indirimbo izovuzwa me indirimbo izovuzwa nubwo abantu batobavyizera magagenda zindirimbo izovuzwa hari n'abagenzi banje atari bavyizeye ko vyoba ariko vyarabaye tu ndabishimira Imana neza cyane n'indirimbo wayisoranye n'amasanamu twavuga ko amasanamu ameze neza guys genda kuri YouTube mwandike vibe by King Baba hama murabe umutipe nge n'abatagase kabisa aba ameze neza ajyanye ariko araririmba ngaha no muri video arazana vibe ibintu bikagenda fresh bro aho nyene ndashaka kumenya gukora amasanamu kwawe gufatanya no gukora production muri Master Music uburyo vyarakorohera canke nyene baragusapotinza abantu benshi novuga ati ntibiba vyoroshe ariko umuntu agirwa n'uwundi ushobora kumfasha uyu munsi nanjye ejo nkazogufasha nshobora kugufasha uyu munsi nawe ejo kazomfasha kidahura n'imisozi harabayemo nyene ukuboko kw'abantu batandukanye baramfashije kandi ndabashimira cyane vyimva mutima nababwiye ati ubufasha bampaye narabwakiriye kandi ndabushima cyane n'utari jewe babona bikwiriye bazomufashe ariko ndacakeneye ubufasha bwinshi cyane kuko deja aya masaha nta ndirimbo nimwe nderekana man nta kintu nderekana muri uratangura muri make sindatangura wallahi sindatangura bro kubera iki kandi wasohoye vibe imeze neza vibe ni fresh ego bayakiriye bariko baramenya King Baba ariko ijya ni nka presentation King Baba ukuri ntabo baramenya man udufitiye taranyisi cyane King Baba ukuri ntabo baramenya utuzaniye udukemanyi twinshi cyane ngaha muri wewe je nabibemeza King Baba ukuri ntabo baramenya ariko baramumenya nyene mu ncamake iki ariko ni nawe nka support ikwiye ndazi ko ntazoba maramaza ndahari kandi impano ndi nayo kandi Imana yarampezagiye cyane neza cyane uyu ni King Baba akubwira yuko ijya ari intangamarara mu gifaransa introduction mu cyongereza introduction ndazi ko ari abantu batumva n'ikirundi reka tubicishe mu ndimi zose ni introduction turazi ko ururimi rwacu rugarukira hagufi cyane King Baba ndashaka kukubaza muri game ya music ngaha mu Burundi wahasanze gute uri kurasohora umuziki kandi mwiza wakunzwe ariko uravuga uti ndafise ibintu nahasanze ati byaraneye bwoba canke biranyorohera ubona ari ibihe bintu wasanze ubwa mbere muri iyi industry nasanze bitoroshe kugira ngo umuntu ashobore kukwakira amenye ati akwizera gw'icizere biba bikeneye nyene kumwemeza kugira ngo ashobore kwakira ariko nta cyatari kirimo kuko umuntu iyo wiyemeje kuja mu bintu ubizamo ubizi ukavuga ati intambara zose nzohura nazo nzozigwana maka ndazitsinze kanatsinda hajya intambara uyitsinda utarayigwana neza cyane King Baba antuka mu Burundi tugenda no mu bibazo bitandukanye mbafise utubazo mbashaka kubaza nk'umuririmbyi uri kuraza bien kugira ngo numve neza hano tugusitiwa King Baba abaririmbyi yemera cyane mu Burundi ndiko ndavuga bititegererezo ni bandi ni Big Fizzo Kidumu Sabi n'abandi gusa abo nibo bari hejuru kugira ngo wumve utanguye kuririmba kugira ngo winjire mu mpano yawe nyezina umuntu yagufurapa cyane ukavuga ati ujya mu tipe arasohoye je ndumva ko nanje noja muri studio ngiga kuririmba ninde nta numwe ariko tu
haraba oya nta numwe nta numwe novuga ngo yoba yaratumye ninjira muri studio ariko barabikora neza abwiye ba Kidumu Fizo Satbi barabikora neza n'abantu ata muntu umwe yovuga ati uyu muntu ndamwumviriza nagirana ariko gusa je ninjiye muri studio kuko mbona yuko bikwiye nyene ko ninjira muri studio kandi iyo mpano ndayifise apana ngo ndabirabiye ku muntu kuko iyo urabiye ikintu ku muntu atari ki wawe birangira wananiwe ni ibintu by'wanje neza gose ubakuzaniye umuririmbyi n'umutipe aje cyangwa umuboss aje akubwira ati jewe ndaguhaye agashimwe nashaka ugende ukanshyirire umuririmbyi ariko arakora neza mwa bino bihe woga hande D1 kubera iki ariko arakora neza ibyo si ibintu umuntu yomanza kubaza hirya no hino D1 ari mu kazi man ariko arakora kandi umuntu ariko arakora ni byiza nyine ko ashigikiye n'umuboss kanaka kuzaniye ikaramu akubwiye ati rino karamu ritware ku mwanditsi mwiza ngaha mu Burundi gw'indirimbo worishyira nde Big Fizzo niwe iryo karamu kugira ngo yandike igituma ndabikubwira uko Big Fizzo muri kategori zose aguma ari fort arakubita kabisa muri kategori zose nyimba ari mu rukundo nyimba ari mu buzima iki osaguma hagaze King Baba ndashaka kunzanira umukobwa w'umuririmbyi kaza bikora neza ndamuhe deal wo musirande Mary why Mary arabizi kuri wowe arabizi cyane arabizi kabisa indirimbo ya mbere watubwiye ko arikore muri Master Music kwa Hitmaker musaza Hitmaker yaragukoreye akagoma ashaka ameze neza cyane kakoze dawa kweli rero ayo umuntu agusanze muri studio uriko urakora indirimbo ni surprise haje abaririmbyi bane ndavuga Masterland ndavuga B-Face ndavuga Dramati ndavuga Alvin Smith umaze guheza ku play ya mbere bibaye ngombwa ko bose bagusaba ko benjizamwe ku play ya kabiri ninde wo kwemerera ubwa mbere Masterland jewe sinzi ingene meze je sindi nk'aba baririmbyi udusanga batinya kuvuga abandi baririmbyi mu ma interview mu motifiki niki je ikintu kihari ndakivuga man kuko nivyo je ndayivuza Masterland ano muririmbyi akora ko cyane ujya no vuga ati ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe kuko nkisohora indirimbo ya mbere niyo muntu novuga ati yashoye kunyakira kambaza amajambo 2 cyangwa 3 peti uva hehe urabizi urashoboye ati nukuri wewe uzokomeze natwe tuzogufasha ibyo dushoboye rero amajambo yambwiye nkicinjira aha town muri industry nkatangwa gukora nubundi ashagendera kandi n'ikindi naco arashoboye arabizi hajyanye nyimba atari banga King Baba mu muziki ndundi aho ushaka mwiki ashaka kugerahe je bwa mbere ndashaka kwerekana ihinduka mani abarundi turashoboye gusa navyo twemera ndashaka kwerekana ihinduka mu muziki tubone yuko abana b'igihugu bashoboye kuba bokora ibintu abandi bantu batokora kigira kabiri no kwerekana yuko twese tugiye hamwe bishoboka King Baba rero afise indoto zo kubona umuziki w'u Burundi wabaye uwundi muziki aho twige tuja gusaba amakorabo hanze mu Rwanda hehe n'ahandi nabo tukabona abanyamahanga baje kutwaka amakorabo nashaka utubwira ama special thanks abantu ushimira bagufashije indirimbo kugira ngo tubandanye tusozera n'ikiganiro ndashimira team Master Music ndavuga Momo Melody ndavuga Masterland Momo Melody Jadix n'abandi ndashimira D1 ishoye kumusinga ndashimira aba brothers banje bamfasha bakemera bakiniga kugira ngo je nshobore gusohora indirimbo harimo Ernest harimo Petit Frère wanje Samson harimo Jafeti wo bita manager ndashimira ama media ashoboye kuba yomfasha akanyakira akavuza indirimbo zanje ndabashimira namwe mushobora kuma iteka ryo kuza imbere ya kamera kugira nshobore kuboneka ndashimira aba promoters bashoboye gupostinga indirimbo yanje ikagira kure
Watubwira amazina? Hariho Smith, Saza Smith, hariho Promotadora Capital, hariho Tiro 6 Demana, hariho n'abandi ntarinze kudodagura nashobora kumenya mugabo nabonye bapostinze ibintu byanje ndabashimira cyane ndashimira n'umuntu wese ariko aragira icyo akoze kugira ngo King Baba ashobore kugaragara. Imbere yuko dusozera ndashaka tumenye King Baba tumwitege ryari kandi kana dukubite twongere mani nukubica dupfe duhere karahari kandi ko kariko karategurwa ariko sinovuga ngo umunsi uno cangiye iki ko rimwe na rimwe usanga abarindi barabesha gusanga bizene ariko ni byiza ko bazoyibona ariko ico niyemeje coco nukubaha indirimbo umwanya ku mwanya bagume bambona. Hari abantu nibagiye gushimira ndashimiye umuntu bita Richa, ndashimiye umuntu bita Fedor bobaho cyane neza cyane, ndashimiye n'umudada bita Sherissa kuva muri BTV sawa ndabashimiye. Sherissa aragushimiye King Baba warakoze cyane. None Sherissa gusa navuze nanuzeya Fedoro Richa n'abandi neza gose abo bantu Richa na Fedoro navuga ati ni nk'abamarayika neza cyane, Imana ibahezagire kandi cyo gutangaza ntabonzi n'umuduhuye mwibarabara ntabona byerekana kuri kuratobora Imana ishimwe cyane. King Baba imbere yuko turagiza kandi ndashaka wongere uduhakane muri vibe tukumve amaturangize n'ikiganiro turi muri mood kweri mpere hega baje kuri muri verse ya kabiri twavanye kure so far away bose bamciye amazi nkubitamwe inoti no naratagaze we ushaka inana utaza amahera yahoneyeyo we ushaka mu mbebe utazi idora ryahashiriye hakumutwara yoba troisième guerre mondiale hakumujana general no chamba caporal yo she not a popular, she is mine. Not a popular, you. Not a popular, she is mine. Not a popular, you. Yes, guys, ndabafasha mu supporting no Musore. Afise tari komeye cyane. Baje kuri YouTube bagire subscribe King Baba official. Hama baje ku page yanje Facebook, Instagram aho ushaka kunsangaho ba following babandanye kubona ibikorwa byanje. Banakuwe nago dufaranga kugira ngo usohore izindi ndirimbo. Utwere turakeneye gusubira ibintu byose turakenewe batama turakenewe supporting inotaranshasha irabizi King Baba reka tugushimire cyane nanjye ndabashimiye by'umutima guys mwabonye turi kumwe na King Baba umusore ameze neza yazanye n'akarimbo kitwa vibe kameze neza cyane akariko karajya trend nga muri Buja Flavor tubabwira ko tubakunda cyane simbira kuri YouTube kwa King Baba mugira subscribe like share commentaire kugira ngo abone urukundo rwanyu bien sûr nacikinege inota rirahambaye bivuga inota rirahambaye nonge ndabashimira cyane mwatuteze yomi kuva muri Motivation Plus Media ndababwira yuko ari The Brave Mutesanguzi ngoma ndabazana ba interview ameze neza cyane kandi ndababwira yuko no hanyuma ibintu bizogenda neza cyane ndababwira ni nawe utaha ciao 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 ciao